Inshuti mwene data ndakuramukije. Uyu munsi uri kumwe na Irene Nazwe nk'uko vyama, nifuje ko tuganira. Narakwemereye ndakubwira yuko hari ibisomwa twari tugeze kwiga bijanye n'ivyo kugaruka kwa Yesu. Ibihe turimwo ni ibihe bikomeye, reka dusenge Imana kugira ngo itwumvishe ivyo tugomba kumenya, ntaba ari twebwe ariko Imana yo nyene idukoresheje ishobore kugira ico ikunguye kugira ngo umenye ibihe turimwo kandi witegure nk'uko bikwiriye. Mana uhoraho, Mana nyene icubahiro, ndagushimiye mw'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo ko wakunze yuko tuba hano kuri iyi saha tugira tuvuge ku bintu bikomeye bijanye no kugaruka kwa Yesu, bijanye n'ibihe biri imbere twimirije. Mana uhoraho, ico twipfuza nuko twohagarara neza tugashobora kuzobana na Yesu Kristo, tukazoshobora kubona ico umwami wacu Yesu yaruhiye ko yaje kudutabara no kudukiza, kugira ngo ntidupfishe ubusa iyo mpano, iyo ngabirano yaduhaye kandi akayitangira igiciro kinini. None rero ndakweretse umwe wese mu bazoraba aya masanamu canke bazokumviza aya majwi, kugira ngo umukoreko umugirire neza muri vyose, na cane cane utahura ibihe turimwo. Mw'izina rya Yesu tubisavye, amen. Haleluya. Ndanezerewe cane ku ma video twatanze ejo bundi, mwaratwandikiye, mwaraduhaye amakuru, mbere hari n'abansavye ati dushiriraho dushirako ivyo twiyumvira canke ico tubivuzeko. Twarabigerageje, nibaza ko ubu bikunda. Reka twumvize akaririmbo kamwe, niba bikunda ko mushobora kukumva, kuko muri za ukuntu nabigerageje siko vyakunze gose, ariko nibaza ko biza gukunda. Yesu abahezagire. Ngira ngo mwavyiboneye namwe, ikiganiro tugira dushikeko ubuye ni iki: ubwami bwa Kristo bw'imyaka igihumbi. Ejo bundi twarabiganiyeko ariko ntitwabibandanije. Twavuze ko tuzobibandanya kuko ni igisomwa kirekire, gisaba mbere novuga gisaba umwanya kugira ngo umuntu abitahure, kandi uwudutahuza ni umwe gusa, ni Imana yo mw'ijuru. Turasoma mu vyahishuriwe Yohana, intumwa yari kumwe na Yesu, bavuga nuko bavukana, niyo yaramvye kurusha izindi zose kuko benshi barishwe murabizi. Nawe yaranafunzwe, aha yari afungiwe mw'izinga ryitwa Patimo, hanyuma Imana iramwiyereka, yerekwa ku bihe vya nyuma. Ijambo tugira dusome riri mu vyahishuriwe Yohana nk'uko nabibabwiye, 20, igice ca 20, ivyahishuriwe Yohana igice ca 20. Tuza guhera ku murongo wa mbere dusoma. Ukubohwa kwa Satani kw'imyaka igihumbi. Mbona umumarayika amanuka avuye mw'ijuru, afise urufunguruzo rw'ikuzimu, afise n'ikinyororo mu minwe. Afata ca gisato, nico ya nzoka ya mbere, niyo murwanizi, irindi ni Satani, akiboha ngo kimare imyaka igihumbi, agikororera ikuzimu, arahadadira, ashirako ikimenyetso kikirumya, kugira ngo nticongere kuzimiza amahanga gushitsaho iyo myaka igihumbi izoshirira. Niyashira,
gikwiye kubohorwa ngo kimare igihe gito. Mbona intebe z'ubwami, mbona abicara kuri zo bahabwa ubucamanza, kandi mbona ubugingo bw'abaciwe amazosi babahora gushingira intahe Yesu n'ijambo ry'Imana, nibo batasenze ca gikoko c'igishushanyo caco, kandi ntibemeye gushirwa ikimenyetso caco mu ruhanga canke ku kiganza. Baba bazima bafatanya na Kristo kuganza imyaka 1000. Abapfuye bandi ntibaba bazima iyo myaka 1000 itarashira. Uko niko ukuzuka kwa kabiri. Uri mu mugabane wo kuzuka kwa mbere arahiriwe kandi nuwera. Urupfu rwa kabiri ntirugira ububasha ku bameze batyo, ariko bazoba abaherezi b'Imana na Kristo, kandi bazofatanya nawe kuganza iyo myaka 1000. Kandi iyo myaka 1000 niyashira, Satani azorekurwa ngo ave mw'ibohero. Aya niyo majambo adusigurira neza ko koko Yesu azoganza imyaka 1000, kandi azobifashwamwo n'abera. Babandi bazoterurwa, rya shengero rizoduzwa, babandi bazoba bapfiriye muri Kristo bakazozuka, babandi bazohindurwa batarapfa, bazoba bakiri mu bugingo twarabivuze, nibo bazoba bari kumwe na Yesu muri ico gihe. Ndabibutsa amajambo twamaze gusoma, twamaze kuyasoma ejo bundi mu Betesalonika ba mbere, ibaruwa rya Betesalonika rya mbere, igice ca 4 twasomye kuva kuri 13 gushika kuri 17, ariko uno munsi turasoma ngira nko kuri 13 dushike kuri 18, canke reka dusome 16 gusa kuko niho haturaba muri kano kanya. Kuko havuga ngo, kuko umwami wacu bw'ibazuza amanutse avuye mu ijuru, aranguruye ijwi rirenga, hamwe n'akamo k'umumarayika mukuru n'inzamba y'Imana, maze abapfiriye muri Kristo nibo bazobanza kuzuka. Maze natwe abazoba bakiriho dusigaye tuzoca duteruranwa nabo mu bicu, dusanganire umwami mu kirere, niho tuzokwama tubana n'umwami. Aha turacyari kuri ya myaka 1000, ya ngoma ya Yesu Kristo y'imyaka 1000. Hariho n'izindi nyandiko zabivuze muri Bibiliya. Aha dusomye muri Zakariya 8 ku gice ca 3 hatubwira, uku niko Uhoraho hagize ati, ngarutse i Siyoni, ngerere hagati y'i Yerusalemu, kandi Yerusalemu hazokwitwa umugwa w'umwizigirwa, kandi umusozi w'Uhoraho nyen'ingabo azokwita umusozi wera. Amen. Urakoze mwene data. Ego n'ubu rero ndabandanya muri ibaruwa rya mbere ryandikiwe Abanyekorinto. Havuga amajambo aturemesha. Pawulo yaravyanditse avuga ati, ehe ndababarira akabanga, tuzosinzira twese, ariko twese tuzohindurwa
mu kanya gato, mu kanya nk'ako gukubita ingohe, aho inzamba y'iherezo izovugira, kuko inzamba izovuga abapfuye bakazurwa batagishobora kubora, natwe tuzohindurwa. Kuko uyu mubiri ubora ukwiye kuzokwambara ukutabora, kandi uyu mubiri upfa ukwiye kuzokwambara ukudapfa. Bene data, aya ni amajambo twabwiwe, iri ni ibaruwa twandikiwe, kandi twarigeze no kuganira no ku yandi majambo yatubwiye ibintu umuhanuzi Daniyeli yarabwiwe kera. Wewe abibwiwe yagombye kumenya byinshi, ariko Imana iramubwira ati wewe vyigumize ku mutima gusa, n'ibiraba ibindi bihere we nturimwo, ariko no kubimenya. Kuko we yanditse aya majambo avuga ati, kandi benshi, ni Daniyeli 12:2, reka dusome na gatatu mbe tugere no kuri 4, uko twakundanye mukaba mushaka no kumenya ibijanye n'ibi bihe turimwo twimirije kubamo. Kandi benshi bo mu bazoba basinziriye mw'ivu hasi bazokwikangura, bamwe bikangurire ubugingo budashira, abandi bikangurire ubumaramara n'ibiteterwa bitazoshira. Kandi abagize ubwenge bazokayangana, nk'ugukayangana ko mw'itazanure ry'ijuru, n'abashikanye benshi ubugororotsi bazokwaka nk'inyenyeri ibihe bitazoshira. Nuko rero wewe Daniyeli, gumiza ayo majambo muri ntibate, umatanishe ishashara igitabo cavyo, udomemwo ikimenyetso gushitsa igihe c'iherezo, niho benshi bazoserangura muri co, kandi ubwenge buzogwira. Haleluya. Ego, aya niyo makuru nari nateguye kubabwira, yajanye n'iki gisomwa nababwiye ko cigishijwe mu bice ndwi, tugeze ku gice ca gatatu. Uno munsi tuvuze ku bijanye n'intwaro canke ingoma ya Yesu Kristo y'imyaka 1000. Ejo bundi twari twavuze ko abeza n'ababi bose bazozuka bitebe bitebuke. Noneho mwanavyumvise ngaha, ariko ikintu cyo gutahura ubuye nuko bitazobera rimwe, ntibazozukira rimwe. Abiteze guterurwa n'ishengero, abiteze kuzuka ubu vya vuba canke guhindurwa, ntabari muri Kristo. Abandi bazoba baragumye iyo bari, igihe cabo tuzokiganirako tukigezeko. Hanyuma ndizeye inshuti mugenzi, wowe twabanye muri uno mwanya, kumbure wifuza kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, aka n'akanya keza. Reka tuvuge ya majambo yo kugira ngo wakire Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, kuko utari muri Yesu ari mu rupfu. N'ivy'ukuri. Mwami Mana, ndaje imbere yawe, nakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza wanje. Ndakwakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza wanje. Nitandukanije n'ivyaha vyose, ndahakanye Satani n'ibikorwa vyiwe vyose. Nemeye kuba umusavyi wawe, nemeye kuzokuyoboka gushika gupfa kwanje. Nanje niteze, nifuza, nkeneye kuzobana nabo bazoduzwa mw'ishengero, bazoduganwa n'ishengero. Mw'izina rya Yesu ndabisavye. Yesu aguhezagire. Kumbure urakeneye kandi nivyo, genda rero ushikire umukozi w'Imana azogufashe mu ntambuko zikurikira, kugira ngo uzoshobore kubandanya ukura mu gakiza. Kuko kubivuga gusa ni intambwe, ariko kandi
hariho ico bisaba ukwizera no kubigendera. Ntaco vyoba bimaze kubivuga utavavanuwe n'ivyaha, kandi ntibigendera rimwe, ariko uko Imana ibikora ifise ububasha bwose. Uyu munsi hariho ijambo rivuga ngo uyu munsi niwumva ijambo ntiwice amatwi, kuko bishobora gushika ibintu bikagenda vyihuta, wewe ukaba urarokoze. Yesu aguhezagire, ugire umunsi mwiza.